Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ububeshi bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi bubandanya kumenyekana mu makungu, abo agenda arabesha hirya no hino kw'isi bakaba babandanya kwibishira ahabona bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umubeshi ku buryo bukomeye cyane. Turaza kubigaruka ko mu nido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi mutamenye ndetse n'ububeshi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora. Benshi bakavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwubakiye ku bubeshi bukomeye cyane. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umushinga amateka Agathon Rwasa ndetse n'ibiriko birakorwa, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abamuyoboka bariko baraterwa ubwoba kandi bikaboneka neza ko byose biri mu ntumbero gusambura burundu Senegal, naho byabananiye bikaboneka neza ko gusambura Senegal bigiye guta abategetsi ku w'amazi. Akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakorere iremetanya rikomeye cyane umushinga amateka Agathon Rwasa kugira ngo bamufate bamupfunge. Hari amakuru adushikiye avuga ko umushinga amateka Agathon Rwasa azava muri Senegal ahita yinjizwa ibohero, kuko Ibyo Ma Niteretse arahira arengwa avuga ko ikintu cyonyine gisigaye ari ugufunga umushinga amateka Agathon Rwasa, kuko biboneka neza ko byanze bikunze ashobora guteza ibibazo bikomeye cyane mu matora yimirije imbere, kuko abarundi isinzi baramukurikiye kandi ubusambo n'ubunyonyezi bumaze iminsi bukorwa na CNDD-FDD barabona ko bitazijana, bakabona ko byanze bikunze abarundi batari bake bamaze kubahinyura. Akaba ariyo mpamvu avuga ko ikintu cyonyine gisigaye ari ukwikiza umushinga amateka Agathon Rwasa bakamugandagura cyangwa se bakamupfunga, ku buryo abanywanyi biwe bazabura ayo bacira n'ayo bamira. Turaza nabyo kubigaruka ko mu nido ry'amakuru ndetse n'andi makuru menshi ahambaye cyane ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi. Wowe ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ububeshi bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi bubandanya kumenyekana mu makungu, abo agenda arabesha hirya no hino ku isi bakaba babandanya kubishira ahabona. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko araba rurangiranwa ku isi ko ari umubeshi mu mufunga kiwani kabisasa nk'uko biriko biravugwa na bamwe n'abandi. Uburorero bukaba bubandanya kuja ahabona, aho abo babesha badatinya kubivuga ko batangazwa n'ingene iyo bariko baravugana ngo bayaga neza, ariko ngo mu kanya gatoya akama acakora igihushane c'ibyo aba yaganiriye n'abantu batandukanye. Benshi bakavuga ko ubutegetsi bwiwe bwubakiye ku kinyoma gikomeye cyane kandi bukaba bwubakiye ku moko, ku macakubiri y'amoko, byose nyine bikaba bishobora gutura igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cyane. Nta gihe kinini cyari gihaciye abarongoye umuhari M23 bagirije umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yabesheye mu kubumvisha ko ashigikiye inzira y'amahoro, ariko bakaba bakubiswe n'inkuba bagiye babona abasirikare b'u Burundi imbonerakure bidafifatikanya n'iyindi mirwi no kugwanya abagwanyi b'umuhari M23. Ibyo bikaba byashikirijwe na Bertrand Bisimwa arongoye umuhari mu kiganiro n'abamenyesha makuru, aho yavuze ko Neva ari umubeshi ukomeye cyane. Nyuma yaho Evariste Ndayishimiye yararemereye amashirahamwe mpuzamakungu ko azorekura umumenyesha makuru Floriano Irangabiye, ariko bidatebye yamukubise ko igihano cyo kumuheza mu munyororo atitaye ku buswahili butandukanye. Yabeshe amashirahamwe mpuzamakungu ko azopfungura Floriano Irangabiye. None ejo haheze naho umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yaraye amenyesheje mu kiganiro ko Evariste Ndayishimiye mubeshe ko atazorungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo kurwana ku ruhande
ruhande rwa leta ya Kongo yamara ngo agaheza akabarungika hadaciye n'indwi zibiri ibyashavuje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame nk'uko byaraye bishikirijwe na Paul Kagame yamenyesheje ko yamutelefonye akamubwira ko igihugu ciwe cy'u Rwanda gifise amakuru ko ingabo z'u Burundi ziriko ziritegura kwinjira muri Kongo kandi ko bishobora kubangamira umutekano w'u Rwanda no mu karere mu gihe boje kwifatanya n'interahamwe za FDLR ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Interahamwe zikaba zarasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi. Amenyesha ko Perezida Ndayishimiye yaramurahiye ko atabyo u Burundi buzokora. Ico gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo yabyaramushimishije ngo yibwira ko yihenze, ariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amenyesha ko mu gihe c'indwi zibiri gusa ingabo z'u Burundi zari zimaze kwinjira muri Kongo. Kubwiwe akabona ko muri kano karere ngo hakiri ubutegetsi bwubakiye ku bwoko. Ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwubakiye ku bwoko, ico mbere ngo akaba ari naco gihuje ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ubutegetsi bwa Tshisekedi hamwe na FDLR. Ibi umukuru w'igihugu Paul Kagame akaba yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru wa Jeune Afrique, aho yavuze ko Neva ari umubeshi wo ku rwego rwo hejuru kandi agatangaza ko politike ya Perezida Evariste Ndayishimiye yubakiye ku moko, akaba ariyo mpamvu u Burundi buhora mu ngorane zidashira kandi zidahera zijanye n'ibibazo bitandukanye ubwo butegetsi buriko burakwegera abarundi. Twibutse ko haciye igihe leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda gushigikira umuhari Reditabara, ariko leta y'u Rwanda ngo nayo ikagiriza leta y'u Burundi gukorana n'interahamwe zagirizwa kuba zarakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Aho ni mu gihe muri uyu mwaka ubutegetsi bw'u Burundi bwagirije byeruye ubutegetsi bw'u Rwanda kuba buri inyuma y'ibitero byabaye mu mwaka uheze no muri uyu mwaka muri zone ya Gatumba ni Buringa. Leta y'u Burundi ikaba imaze igihe yarasubiye gufunga imipaka bihana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ariko bikaba bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kirimwo ikibazo gikomeye cyane. Kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yubatse ubutegetsi bushingiye ku moko ni ibintu bigaragaza ko byanze bikunze ibara rizabwa mu minsi iri imbere, kuko abarundi ntago ibi biriko birabanyura kandi abarundi barabona ko ibi bintu biteje inkeke ikomeye cyane. Bari kwababwiye ko tuza kubabwira amakuru ahambaye cyane arabana n'umushingamateka Agathon Rwasa, aho ubutegetsi bwa CNDD buriko baramuhigira hasi no hejuru kugira ngo bumufate bumupfunge bubanje kumukorera iremetanya rikomeye cyane. Mu gihe umushingamateka Agathon Rwasa ari mu gihugu ca Senegal gucungera amatora rako ariko aterwa ubwoba n'umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse ariko aratera ubwoba umushingamateka Agathon Rwasa. Agathon Rwasa bicishije kuri radio Ijwi rya Amerika uno munsi kwa 26 Ntwarante 2024 yashikiriza ko ejo hahise yakiriye ubutumwa muri telefoni yiwe buvuye ku mushikiranganje Martin Niteretse bubaza Rwasa ku majwi y'abantu bamushigikiye. Uwo mushikiranganje amaze iminsi yumva babaza aho aba n'imodoka agenderamo. Martin Niteretse yagize ati bite honorable, maze iminsi numva abantu banyu bashaka kumenya cyane aho mba n'imodoka noba nkunda kugendamwo, none ntabyo bararonka kugira nje nyine ndabibamenyeshe batarinze ko ibyo umushingamateka Agathon Rwasa acemeza ko ari riwe arongoye umugambwe Seneri abibona nk'iterabwoba rifatiye kwiremetanya adasiba gukorerwa. Agathon Rwasa afise ubwoba bukomeye cyane kubera abategetsi bariko baramukorera iremetanya, ariko akaba ari iremetanya ridafashe. Benshi nyine bakaba bashaka kumwikiza kuko babona neza ko abanywanyi b'umugambwe Seneri banze gukurikira abari gukorera mu kwaha kwa CNDD, ahubwo bagahitamo n'ubundi kuguma inyuma y'umushingamateka Agathon Rwasa nk'uko byagiye bigenda mu myaka yaheze, aho baka umugambwe Agathon Rwasa bikarangira batwaye izina ndetse n'amafaranga, ariko bikarangira abanywanyi bose umugambwe Seneri bakurikiye Agathon Rwasa aho agiye hose. Bikaba binamaze iminsi bivuga ko Agathon Rwasa aho azajya hose abarundi batari bake bazamukurikira kugira ngo bose biyamirize intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye igihugu mu nda, aho benshi bemeza ko ibara ryaguye kuva CNDD ya ubutegetsi kuko nta gikorwa kizima yari yigira ikorera abana b'u Burundi. Umushiranganje bujejwe umutekano
umutekano buragabisha mu bantu bavuga ko biyita abayoboke b'umushinga amateka Agathon Rwasa bagize iminsi baca mu mihana y'abantu ngo basinyisha impapuro bwongera ko bagenda baratanga ubutumwa bw'iterabwoba biciye ku mbuga uhaniro. Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushiranganje asigura ko ubwo butumwa bufise intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano ndetse bakagomba no gutera ubwoba indongozi zimwe z'igihugu. Yabivugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri. Ariko Pierre Nkurikiye ntiyatomoye indongozi zoba zimaze gukorwa ko n'ubwo butumwa canke ico izo mpapuro ziterwa ko umukono zigamije. Kubwiwe ibyo yabiriko birakora ni ibyaha kandi ko bagiye kubitohoza neza kugira bafatwe amategeko akurikizwe. Isanganiro yarondeye umushinga amateka Agathon Rwasa kugira agire ico abivuze ko ariko ntiramuronka, ariko benshi bakavuga ko iri ari ryaremetanya nyine rimaze iminsi rikorwa na CNDD aho bashaka kurondera abanywanyi bose bayoboka Agathon Rwasa bapfunga kugira ngo bamuce intege, ariko benshi bakavuga ko ibi byose CNDD iriko irakorera abarundi Imana ibizi, kandi ko naho bavuga ko bashize Imana imbere rwose biboneka neza ko ubutegetsi bwabo butigeze bushira Imana imbere, ahubwo ari ubutegetsi bubi, ubutegetsi bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abarundi. Ibyo biriko biraba gutyo mu gihe mu Burundi ibiziga bitorwa buri munsi bikerekana ko atamutekano na mukeya uri ku butaka bw'u Burundi. Bukinanyana hatowe ibiziga bibiri bica bikwiza ibiziga 13 bitowe mu kiringo kidashika amezi abiri. Ikiziga c'umuntu w'umugabo n'ic'umukenyezi byaratowe kuri uyu w'Imana mu gitondo mu mazone abiri atandukanye ya komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abajejwe intwaro bavuga ko ibiziga bitari munsi ya 13 byatowe ibukinanyana mu kiringo kidashika amezi abiri. Ikiziga c'umukenyezi catowe ku mutumba Kiruhura muri zone ya Ndora. Ikiziga kigira kabiri c'umugabo catowe kuri uyu w'Imana mu gitondo mu gace ka Sahe muri zone Masango. Cari kiciye umutwe. Bivugwa n'ababibonye abo bantu uko ari babiri ntibamenyekanye. Kubw'amasoko abo bantu babiri baba bayiciwe ahandi bazanwa gutabwa muri byo bibanza bibiri mu ntumbero yo guhabya amatohoza. Abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi basaba abashejwe intwaro n'igipolisi gukora amatohoza kugira ngo abakoze ubwo bubisha bamenyekane. Musitanteri wa Bukinanyana aremeza ubwo bwicanyi agasaba abanyagihugu gukorana n'igipolisi kugira ngo amatohoza akorwe neza mu maguru mashasha. Kubw'amasoko mu ntwaro ibiziga bitari munsi ya 13 biramaze gutorwa muri komine Bukinanyana mu kiringo kidashika amezi abiri. Bitandatu byatowe muri zone ya Ndora, 4 mu Masango, mu gihe ibindi bitatu byatowe muri zone ya Bumba. Muri iyi myaka iheze ibyegeranyo by'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi byerekana ko intara ya Cibitoke ari akarere k'u Burundi kibonekezamwo ibiziga bitorwa byinshi byatowe ku nkengera z'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo. Muri ibyo bihe nka byose ibyo biziga byahambwe gihutihuti. Abajejwe intwaro bagasigura kugomba gukingira abanyagihugu indwara. Bamwe mu banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CFD imbonerakure badomwa ko urutoki n'abanyagihugu uko bakizura ijoro barahagaritswe baranashengezwa kuri iryo nyine. Ariko abaharanira agateka kazina muntu bakaba babona ko bidakwiye kandi bakabona neza ko ibi bintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje bivanye nuko ibintu bimeze mu gihugu c'u Burundi. Gisagara ca Bujumbura naho hari umuganga yahagaritswe n'igendereza. Muganga Patrick bitanga umutwenzi yoba yarahagaritswe ku wa gatanu w'indwi iheze mu gisagara ca Bujumbura bikozwe n'ibiro bikuru by'igendereza. Yoba akurikiranwa nuko yaneguye muri groupe WhatsApp ibikorwa n'umurwi ushejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu bijanye no kuzura amagufa yahitanywe n'ibiza byaherukuye u Burundi. Patrick bitanga umutwenzi n'umuhinga mu ndwara z'abana avurira ku bitaro Maiso Medical biri muri komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Yazize ubutumwa yarungitse muri groupe WhatsApp handitsemwo ukuntu yonegura uburyo akahise ku Burundi katohozwa bikavugwa na bamwe mu baduhaye amakuru. Byandikiye abasangiye uwo murwi yariko anegura ukuntu umurwi severe ubyifatamwo mu gikorwa cawo cerekanye ibisigarira by'abahitanwe n'ubwicanyi bwagiye buhekura u Burundi. Bamwe mu bari kumwe barababajwe n'ibyo bavuze baca baramurega. Bamwegereye bavuga ko kuva arungitswe ubwo butumwa yaciye aguma agirwa ko iterabwoba.
bavuga ko batazi aho apfungiwe gushika ubu. Abo bakorana bavuga ko yoba apfungiwe mu gasho k'ibiro bikuru by'igendereza i Bujumbura. Tubajije umuvugizi w'igipolisi yavuze ko ataco azi kuri ibyo bintu, abandi bavuga ko ari inyuruzwa ku buryo bukomeye cane. Karusi naho abagabo babiri bakomerekejwe cane n'abagore babo i Buhinga. Leonard Ndikubwayo w'imyaka 35 yacumiswe n'umugore wiwe. Byabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu ukwezi ntwarante ku musozi wa Gisenyi muri komine ya Buhinga mu ntara ya Karusi hagati hashira uburengero bw'u Burundi. Hari n'uwundi mugabo yemwe n'umugore wiwe yaciye ahunga. Leonard Ndikumana yacumiswe imbugita zitatu mu nda, mu mugongo no ku kuboko bikozwe n'umugore wiwe Sadri Ningabire. Uwo yadukomeretse ariko aravurirwa mu bitaro by'i Karusi. Ico bapfuye yoba ari umwana Leonard yabyaye hanze. Pelagian Nizigiyimana arongoye umutumba wa Gisenyi avuga ko ababajwe no kubona uwo mugore yakoze iryo shano yaciye arekurwa amaze indwi mu gasho ko ku biro by'igipolisi mu ntara kandi yakoze icaha gihanwa. Abanyagihugu bo ku mutumba Gisenyi barababajwe nuko kudahana bagasaba ko Nigabire ahagarikwa akajanwa imbere y'ubutungane. Muri iryo joro nyine ry'uwa 15 ntwarante uyundi mugabo yitwa Alberike Bukuru w'imyaka 24 nawe nyine yarakomerekejwe cane n'umugore wiwe amutemye. Byabereye ku musozi wa Buhinyuza muri komine ya Buhinga muri iyo ntara ya Karusi nyine. Nawe nyine boba bapfuye kurenga ibigo. Alberike Bukuru yaciye ajanwa nawe nyine mu bitaro byaho. Umugore wiwe Doroka Akineza yaciye ahunga kuva uwo munsi. Salvatore Bizimana arongoye mutumba Buhinyuza amenyesha ko uwo mugore aronderwa n'igipolisi kugira ngo arengutswe mu butungane kuko yakoze ikosa rikomeye cane. Banywanyi wacu ni duce dusorezerera amakuru ko abateguriye, ariko mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cane ari kuvugwa muri politike turi buze kubazanira. Owe cyo usabwa nta cini no gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha runo muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.